abasirikare bacu bari muri Kongo aho mperuka guca nabonye hari umutekano kandi n'abanyagihugu barabishimiye. Mbega igihugu cyacu cunguka iki? Hama ati abasoda muri RDC sinigire ngina yakivuze ngo abasoda muri RDC bavuze ngo iki kisu ngo mbega igihugu cyacu cunguka iki? Hama ati abasoda muri RDC sinigire ngina yakivuze ngo abasoda muri RDC bavuze ngo iki kisu ngo mbega igihugu cyacu cunguka iki? Ishure ry'abarundi bose ni ishure ribategurira guca bugufi, guhariranira, gusubiza hamwe iterambere hamwe no kuroranirwa. Tubandanye urugendo maze tugaruze umunezero satani yatunyaze. Guhitamo kuja mu gisirikare sakazi nk'ubundi bwose. Muti none bitandukaniye he n'ubundi buzi? Gukora akazi ni mu gihe ukora igikorwa hanyuma ukaronka amahera ku kwezi canke mu mwanya kanaka mwumvikanye n'umukoresha. Reka ivyo tuvyite job. Kuja mu gisirikare rero sakazi ahubwo n'umuhamagaro. Umuntu agiye mu gisirikare arondera akazi uwo biramugora kuko ataronse umushahara no kuvuga ngo igisirikare abagihevye. Umusirikare nyamusirikare afise umuhamagaro naho atoba ariko arahembwa abandanya akorera igihugu. Kavuga ati n'amaraso yanje bibaye ngombwa ndayasesa kubw'igihugu canje. Amajambo nk'aya rero araryoshe ku musirikare mu gihe ibintu bimeze neza biri mu muco, ariko bimaze kuba mw'igipfungu uwo musirikare amaraso yiwe asesekera ubusa. Murumva yuko biba binyuranye n'ico yiyemeje. Uwo mutima rero suwa bose n'umutima ushingiye ku muhamagaro wiwe. Niwo muhamagaro wiwe. Voilà. Yahamagariwe gukingira abandi, yahamagariwe gukingira igihugu, yahamagariwe gukingira inyungu z'igihugu. Naho biruko rero abasirikare barakoreshwa muri ibi na biriya, ugasanga bariko bakoreshwa ku nyungu z'abandi bantu. Kandi bategerezwa gukora ku nyungu z'igihugu. Kino gihe rero abasirikare b'igihugu c'u Burundi bari mu gihugu ca Kongo. Kandi uburyo bari muri Kongo umengo buri mw'igipfungu cinshi. Ariko kandi ko igihugu cofasha ikindi kugwanya umwansi ni ibintu bisanzwe. Gushika n'ubu hariho abasirikare b'u Burundi bariko baragwanira muri Kongo. Murazi yuko mu misi iheze hari abavuyeyo, hari abavanyweyo base kugwana kubera ca gipfungu c'ukuntu batabona neza ivyo barimo. Hari abandi basirikare 48 baheruka kwanka kujanwa muri Kongo. Ariko kubera iki? None twahava tuvuga yuko abo basirikare abari ukwanka igihugu? Twahava tuvuga yuko abo basirikare abari ukutagira umuhamagaro? Canke baba babonye yuko kujanwa muri Kongo harimwo igipfungu? Uguye muri Kongo gufubanwa iteka mpamvu ntibirimwo. Imiryango y'abariye muri Kongo ntigandara. No kuvuga ngo unabivuze cane ahubwo wo kwibonerako. Nonega abantu b'Imana mwumva ibi bintu bitarimo igipfungu? 72 niho ubuzu wawe bakubuza bati kizire, ntugandare, nturire. Murumva ingene vyari bimeze? None ubu naho twohava tuvuga gute? Mu vy'ukuri kuri abasirikare batwagwa muri Kongo nibatwagwayo kubw'inyungu z'akagwi k'abantu kanaka. Iki kibazo mbajije sije ndagifise jenyene, hari n'abandi bakibajije. Reka mwumve inyishu bagitangiye. Kumbure muraza kumva namwebwe yuko hashobora kuba harimo ibintu bidasobanutse neza. Bimwe navuga vy'igipfungu. Mbega igihugu cyacu cunguka iki? Hama ati abasoda muri RDC sinigire ngina yakivuze ngo abasoda muri RDC bavuze ngo iki kisu ngo bavuze muti abasoda b'u Burundi bari muri Kongo barabashima, Burundi bwunguka iki?
bo sinzi bivana nawe nuko tutinjiye mu mizi je nibaza kubibona nawe je nibaza kubibona mu bisanzwe igihugu nivyo Kongo n'Uburundi bafitanye imigenderanire gufashanya muga ntushobora kugenda mu kintu utagira mu inyungu. Voilà ko Burundi bwofasha igihugu kigenzi kugwanya umwasi ni ibintu bisanzwe, ariko izo nyungu nizahe? Reka tuzumvirize. Uje inyungira abaho turetse ni kubiboneka. None umuntu avuze ati nzogwanya Uburundi ukamenya hari ntumusangayo. None muri Kongo ntiba baravuga ko ariyo bari, reka nabi wacu bajeyo niyo vyagongana bakubitanire hariya. Mugabo abanyagihugu b'igisenyi babeho neza vyahereye hanze, hari ico nonaho yega turashobora no kubivuga. None uvuze ko ugwanya Uburundi nguri Kongo ntibaza kugupaturira ngo bakubone bakurabi bikunze muheze. Icyo avuze ntawo gihakana. None bagomba ko mugomba koroha, ari igihugu nicoroha. Wari baza ko twagiye kurondera inzahabu negative, burya umutekano niwo wa mbere. Naho uvuga ko ari kindu uravuga uti none ko bibateye zimwe ziri ngaha izindi zigenda ikindu bakaguhezagira ukagenda kubaza vipi amujambo muko bye nimuze murabivuga neza apana uza murakwepa nta byabure bibaho hajya tuba tugiye habari yakantu kandi mwarumva ko bivuga amazina bati turi muri Kongo. Kongo ikivuga iti nanje ko bariyo turabemereye muganatwe muce muza muradufasha turatwara igihugu hajya uraceza urazi Kongo ubutunzi buriyo. Ahari igipfungu rero cinshi naha nyene aha niyo tunyegezwa. Kongo ni igihugu c'ubutunzi bwinshi. Ikintu rero gushika ubu tutarabwirwa canke tutaramenya, mbega Kongo itanga amahera angana iki ku gihugu c'u Burundi? Igihugu c'u Burundi coba cagiye gufasha gusa? Igihugu c'u Burundi coba cagiye kurondera uwo mwasi gusa? Aha rero kuri izi nyungu zihagaze ku mafaranga ndafise amakenga ko Kongo ishobora kuba iha amafaranga atari make igihugu c'u Burundi, ariko ayo mafaranga ntaje muri leta akaja mu kagwi k'abategetsi. Iyaba abasirikare b'u Burundi bamenyeshwa mission bati okay, mission tugiyemwo niyo kugwanya umwansi, mission tugiyemwo niyo gufasha igihugu ca Kongo. Muri iyi mission rero umusirikare wese azoronka amadolari 1000 ku kwezi. Agiriye ikibazo azofatwa ukunukunuku, umuryango wiwe uzofatwa ukunukunuku. Voilà hakujya babigize muri Somalia. Ariko rero kubera izi nyungu ziri mu igipfungu tutazi, ivyo vyose abasirikare baramererwa nabi, ntibagandare no kugandara wabivuga iterabwoba ngiryo. Rero kuja muri Kongo canke kuja mu gihugu kindi cari cyo cose si bibi nk'abasirikare b'u Burundi, ariko kubatwara mu gipfungu kubw'inyungu zawe nyinshi, kubw'inyungu zawe bwite, ivyo murumva yuko ari ibintu bibabaje cane. Iyi nyishu rero yatanze ntiyanyuze cane kuko hariho uruhande atatubwiye, hariho uruhande atavuze. Nkuko nabivuze ndafise amakenga menshi rero ko igihugu ca Kongo gishobora kuba gitanga amafaranga menshi ku Burundi, ariko ayo mafaranga agaherera mu mifuko y'abategetsi, aho gufasha abo basirikare nyene bagenda ku rugamba, aho gufasha ikigega c'igihugu kugira ngo kibomboke. Ingorane abo bategetsi nyene nimba bavuga yuko ko bari gukunda igihugu, kubera iki batarungika abana babo ngo baje kugwanirayo? Voilà ari gukunda igihugu, kubera iki batorungika y'abana babo bari mu gisoda ngo baje kugwanira ico gihugu?
kubera iki borungika y'abana b'abandi abana babo nabo bari kwiga hanze bariko biga amashure meza kubera iki kubera iki ibintu mwari bwavyiyumvireko kubera iki batarungikayo inshuti zabo mbega ari nka wewe kino gihe wumvise ngo umwana wawe arungitswe muri Kongo inshuti yawe umubanyi wawe umuryango wawe ngo arungitswe muri Kongo canke umugenzi wo vyakira gute basi wewe kuvuga ngo urakunda igihugu uri umusirikare bakakubwira ati ngo tugende muri Kongo wogenda uryohewe vy'ukuri umuvyeyi wawe wumvise ngo aragiye muri Kongo muri buno buryo n'upfuye aho umuryango wiwe utamugandarira canke baca batega ubwoba muri kino gihe udashobora gufubana uwawe iteka ivyo vy'ukuri vyo kunezera nimba utonezerwa umugabo wawe agiye canke umugore wawe agiye muri Kongo none ninde wipfuriza ko yogendayo icyo tutifuza yuko kidushikira ntitukipfuze yuko coshikira abandi aha rero murumva yuko ibi vyose biri mu gipfungu ivyo rero vyose ibimvuze sije ndavyiyumvira jenyene hariho n'abandi bashobora kuba biyumvira nk'uko abategetsi rero barakwiye gutanga umuco kugira ngo abarundi bamenye ikiba kivuye muri Kongo ikiba gitanzwe muri Kongo ariko kandi vyoba bigoye mbere vyohava bitanashoboka ko abari ku butegetsi bohava ibi bintu bavyerekana kanatsinda ivyinshi bakora biragoye yuko bijamwo umuco no kuvuga ngo la transparence yarabananiye abari ku butegetsi nico gituma n'ibindi vyose bigoye mbere vyohakwa kutanashoboka reka mu gusozera ndababaze kano kabazo Niryari wovuga yuko abategetsi bagurishije igihugu kugurisha igihugu mwibaza ko bisigura iki nukugurisha amaparisere nukugurisha intara nukugurisha ikomine mwibaza yuko kugurisha igihugu ari ugukora iki Imana yo mwijuru nibahezagire mwese natwibandanize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero satani yatunyaze umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze